rero ngiye kubana n'abapadiri n'ababikira nari nararengeje urugero rwo kwibaza ko ari abantu bagororotse gusa ijana ku ijana kubona ko ari bavugana n'Imana bonyene atakosa rishika. Rero maze kubona amakosa 3 4 si bose nuvuga ngo ariko akora amakosa mugabo zatuma bivuga bwa bundi umuntu ashaka kwehebera Imana mugagaso agaguma afise utuntu tutari twiza. Nagiye kubiheba gose ari uko numvise intambara yadutse hanyuma nkaza kumva ivyabaye iwacu muvyeyi yamaze kumaze kumenya ko yapfuye nkasanga abantu twasengana mu misa babigizemo uruhara ntangura kwibaza ko atamana iriho hanyuma ari hari n'umuntu umupadiri twaganiriye gato yarambona ingene meze nibazo ko ndibaza ambwira akantu kaca karadendura vyose acambwira ngo rega na Jesse nemera ko Imana ibaho hari abantu bigeze kunzambarira ngo urumva ngo twarakubonye mu genda kwitoza ngo hari umunyepolitike yaraguhaye amafaranga baramvuga n'izina giye sinzi umunsi umwe twahuye n'uwo muntu namubwira nti ngo bambwiye ngo nafite agasheke kintu ntazi. Rero hari abantu bose bari byuka mu gitondo akiyemeza kuvuga ikintu cyane cyane mu binyamakuru bimwe uzubona umuntu avyutse mu gitondo aravuze ikintu ntigeze arondera ntigeze amenya ivyo ari byo biranateye n'isoni kuko ari umuntu avuga ikintu gacuvuga uti naho nemera ko uyu muntu ari umuntu witeka. Inyuma yo kwandikisha amateka menshi mu Burundi twabonye Dieudonne NAHIMANA atangura kumenyekana ku rubuga kw'isi ko agiye kuba umukuru w'igihugu. Vyaje gute ni giki cyaguhamagariye kuja kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kandi usanzwe ufise ishingiro urongoye? Rero kubona je nashoboye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ntivyari ibintu vyadutse. Umuntu tuzinanye mu mwaka wa 2000 twigi nigisha ugwaruka kuri Paredes arabizi ndabivuga ndavyibuka ngiye kwiyamamaza Igitega sanga abantu bashinze gutunganya aho twiyamamariza abanteguriye ahantu munsi y'igiti imbere ya kuri province ngo ariho ngenda ndabahamagara nabaza ko abandi bakandida bose bagiye hajya ku kibuga c'indege je mwanzanye hakubera ngo twanse ko bomaramara gukora abantu bake nambwira nti siniyamamaza ndatasha. Igihambaye sinarondera iryo zina ryo ku mukuru w'igihugu. Igihambaye ko ari ukuvuga uti ni gute noza n'ivyiyumviro. Wajeje kwitoza mu kuba umukuru w'igihugu uja kwitoza kuba umushinga amateka yigenga ariko kandi mu matora y'abakuru y'imitumba naho nyene tubona izina ryawe ni giki kiguhamagarira kuguma witoza mu gihe abandi babiha bagacika intege? Igihambaye si titre sinzego zihambaye nimba ikibazo nari gushobora gutorera umuti mu ntara zitanu ndagitorera umuti mu ntara imwe cyangwa ndagitorera umuti muri quartier igihambaye nuko ari umuntu ubuzima bw'abantu bwabaye neza gusumba. Ego rero ifopako za muri yo sense gusa ngo hari abantu baje kundaba ngo yo nguri Tedisoni ngo bireke ngo gizike okay sinashoboye gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mugabo nagize ico nterereye muri ico gihe cyo y'amatora sinashoboye gutorwa mushinga amateka ariko ijambo navuze nivyo nashoboye kwigisha n'abashoboye ko ntiyabuze ico byafashije abantu banyumvise ubu naragira ibakwe naratowe ku mutumba ko ikibazo abantu benshi akunda kumbaza ngo none ngo anya amafaranga yose yakurahe hari abantu bigeze kumva ngo urumva ngo ujya ngusanga ngo akorera ngo abanyamahanga ngo amuha amafaranga wagira iki tazi ni umuntu yigeze kuyimbaza ndavuga nti umuntu wisoneye kuze gutyo ushaka kwimvira ntuze kukimbaza ukakivuga nka confirmation uramaze kuzura abaho ndimi ngene hangana. Yes twitege yuko mu matora y'2027 ushobora kandi gusura kwitoza abantu ndishaka nabigusubiriyemo kwitoza ntibitoza kuko ari ibyifuzo vyawe. Yes, welcome ladies and gentlemen. We're home. Rakomendizera komeze neza mu rusi mwiriwe canke muramusevanye namurere. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV sunda wikaze wose uri mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu govya barabu ndavuga wa NABI Saudite bari Dubai, America, Canada, mu Buswisi mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu no munsi udasanzwe kandi turi kumwe n'umutumire adasanzwe ni Dieudonne NAHIMANA, umwe mu bantu baciye mu buzima bukomeye cyane inyuma yo kubura avye biwe. Yarize bigoranye, afungura bigoranye, ariho kandi yamya afise umutima wo gufasha abatishoboye, imfuvyi, abapfakazi na cyane cyane abana bo mwibarabara. Uno musi abo yatoye bakiri bato, uno musi n'abantu bakomeye cyane kandi bakuze, bamwe barize bashinze ingo, bagize ubuzima nk'ubw'abandi ku buryo badashinze nayo utofumenya yuko babaye abana bo mwibarabara. Uno musi afise abana yafashije barenga 600. Muramuzi n'umukozi w'Imana yafashije benshi mu buzima butandukanye kugira ngo bashobore kuronka agakiza. Uno musi tuje kuyaga byinshi bigiye tandukanye nk'umukozi w'Imana. Turabaha ikaze. Murakoze cyane kuntumira. Yego.
mwavuze muti maze gufasha abana 6,000 sabana 6,000 ariko nugwaruka muri rusange gushika 6,000 kuko hari tuvuze abana hari macaza kuraba igitigi c'abana babaye mu mazu ariko dufasha abarengabo n'abashinde barenga 6,000 maze gufasha muri imyaka 25 umuntu amaze ariko arabikora ariko gusa banirinda ko usanga nagize ibiharuro bisa nko kumengo ndateye ubwoba ariko niko kuri yego murakoze yego yestora ikaze kuri African TV dufite abakunzi benshi harimo abantu babakunda babakurikirana ndetse n'uno munsi mwabereye umugisha uramutse abakunzi bacu ndabaramukije mwese mukurikirana African TV ndabashimiye kandi ko muri ko muradukurikirana nshimira nuko nanje mwantumiye muri kino kiganiro n'ubwa mbere ariko nizere ko atari ubwanyu yego subwa nyuma kubera ko abakunzi bacu baramyotegwa cyane nivyo babwira duhereye kuri uno munsi nyene kandi ariko kandi mu muco w'ikirundi ikibondo n'ingabire mu muryango itariki 17 zo kwezi kwa gatanu mu 1974 niho bakira ikibondo NAHIMANA Dieudonne mu muryango bakuzura umwana ameze gute NAHIMANA Dieudonne tutaraza kuri pasteur ni murakoze jewe ndumuhererezi mu muryango w'abana 8 hanyuma je nakuze papa wanje ari umuntu akuze yagiye muri retraite nakuriye ruguru aho twaba muri commune Gasorgwe ku musozi witwa Bihogo aho nakuze mva abo tuvukana kubera ko bansumye imyaka no nkurikirana nsumye imyaka itari mike baramaze kuja amashure yisumbuye nkurikirana namubonye umwanya mu gice gitoyi turi muri primaire ariko rero je nakuze mbona mengo ndumwana umwe wenyene muhira ariho kandi mfise abo tuvukana benshi bagiye hirya no hino hanyuma nkuri ahantu ruguru iyo tuvuze ruguru rero muri iyo myaka na ahantu atamatara atamazi imodoka ya padiri zarimwe mu kwezi mukaza kwiraba irenganye imodoka irenganye kwibarabara muva mu ishure mukaza kwiramutsa ahantu nyene hari ubuzima bwo kurima bwaryoshe mwirukanga mu bitoke mugira iki bwo nibwo buzima nakuriyemo je nkiri umwana mutoya wakuzura umwana akunda kuba mu biki cyane gose je urumva umuryango w'iwacu zasaba yuko abantu bose bakorera kuri sokuru sokuru abana biwe yabahimiriza kuja kuba bihebeye Imana muri katolika kubera ko yamumenyesha Imana no kuvuga ngo abakobwa biwe bose abatante banje nta numwe yigeze agira amayaje bose nabikira rero abahungu nabo byabasabwa yuko umuhungu wese atsa gutanga umwana canke babiri bakaza kwihebera Imana kuba umupadiri canke kumubikira rero jewe papa yari yaragerageje kuva kuri bakuru banje biranga umva wanyuma arasigaye jewe ubuto bwanje bwose bwari gutegurwa ku mupadiri nta kindi nzi mva mu misa kwa Mungu natsa gusaba misa muhira ku mugoroba ndi umwana muto nkasubiramwo yose nakuze arivyo niyumvira ko gusa rero hanyuma ikindi naco papa yari mu bantu baharaniye intahe kwikukira mu Burundi bagendanye bagwa gasore rero yafise ukuntu twicaranye ku mugoroba yanganiriza kambarira ivyo ingene byo bifuje ku Burundi bwomera kesha kamera nk'uwidoga kw'ivyo bari barimviriye baraharaniye atari byo biko biraba aho naye banki mutoyi cane nka amafoto bari kumwe n'abandi rero bitangura gutuma nkunda igihugu mugabo kandi nziko atakundi ndi bugira atari ku mupadiri byari byo bintu bibiri rero nta kindi mikino yanje yose niki byajaho ariho kandi hari umwana nk'abandi bose sinovango nafise imikino idasanzwe ariko cyane cyane ibyo bibiri ivyo byagenda bigaruka igihe cyose yes warakuze ukurana indoto zidasanzwe ariko kandi tugende umaze gushika mu ishuri ry'indaro ibururi washitse uri umujene ameze gute wari umaze kuri umujene ashitse urumva jewe nagiye aho ibururi kuri lycée atari ko byari biteguwe urumva ko iyo nteguro yanje ko uzoba umupadiri ahantu hari hafise narifise umushike wa papa canke masenge wanje yarari ashobora kunkurikirana mu kuntegura mu bikira hari muri diocese ya Bururi yari muri iyo diocese ravuga ati uyu rero ko system wa gatandatu iwacu byari bigoranye kumenya concours rero reka aze kugira ngo wa gatandatu awigenga hanyuma acaja mu seminari rero nagiye kuri iyo ntumbere gutegwa kwa mu seminari hanyuma rero maze kuba muri abana nyene hari hafi muri eveshe ntangwa kubona ibintu hari niteze kubona
ku bantu nemera cyane bakoze Imana ibiki ntangura rero n'umengo ntangwe gutinya ibyo kuzomupadiri ntangura kumengo ntangwe kwifuza kuzogira abana umuryango kuko urumva ni ibintu bari banshizemo nk'umuryango cyane cyane niko ari guhitamwo cyane kwanje numva rero ntangwe kugira hamwe utangura kwifuza uti nanje ejo nzovyara umwana nzogira urugo rwanje n'utuntu tumwe tumubonye tutakunezereye kumbure kuri bamwe baruzi yuko atamakosa bakora candasaba rero maze gutora concours national hakuja muri petit séminaire candasaba ni munyihanganije nzoba umurayike mugabo ndeke nje kwiga aho banyoriyanse niho nashoboye guca ninjira muri iryo shuri ryo kuri Risiburu. Yes, indoto zo kuzoba patiri ni ryari zagiye gutangura gucika hama kandi ni giki cyaguteye kumva yuko wuziheba burundu ariko kandi ugafatana n'izindi ndoto? Novuga yuko byatwaye igihe kora ku bwa mbere hoho nivyo nyene je nakuze ari byo bintu mbona kandi ndota kandi mbona ko ari ibintu byiza rero ngiye kubana n'abapadiri n'ababikira nari nararengeje urugero rwo kwibaza ko ari abantu bagororotse gusa jana kwijana kubona ko ari bavugana n'Imana bonyene atakosa rishika rero maze kubona amakosa 3 si bose nuvuga ngo ariko bakora amakosa mugabo byatuma bivuga bwa bundi umuntu ashaka kweheba Imana mugagaso agaguma afise utuntu tutari twiza aho sinabwa bihebe cyane nagiye kubiheba gose ari uko numvise intambara yadutse hanyuma nkaza kumva ivyabaye iwacu muvyeyi amaze kumaze kumenya ko yapfuye nkasanga abantu twasengana mu misa babigizemo uruhara ntangura kwibaza rero ko atamana iriho hanyuma rero hari n'umuntu umupadiri twaganiriye gato yarambona ingene meze nibazo ko ndibaza ambwira akantu kaca karadendura vyose acambwira ngo rega na Jesse nemera ko Imana ibaho ngo kandi ari nari umukorezi wiwe numva birankoze ko je twageze guhura yaravuye mu padiri yararongoye mugabo navuga nti ivyo gihe bicara navuga nti biranzana kwija ahantu mvuga nti nta Mana ibaho byukuri ni ikintu abantu bazanye kugira dutera ubwoba rero nzogaragaza ko ari vyiza mugabo sintegeza kuzoba kuba necessary mu padiri aho nyine babirahindutse aho babirahindutse kandi intambara iri kureba ahantu hose sumva ingene abantu tugenda gusenga kwa Mungu dusengana mu misa abantu bose baziriko barazinduka mu gitondo bicana hagati yabo nuvuga ni byogenda gute none ko iyo Mana abantu bayisenga ntibarinde canke abantu hagati yabo basubiranamwo byavuye kuki numva umenga ivyo rero bitumye nibaza ibibazo byinshi bituma nibaza nti kumbura iyo Mana ntayibaho ni ikintu caje kugira gusa habe gututera ubwoba. Yes, inyuma yo kugira izo ndoto zose muri ico gihe inyuma y'ugwimo ubwo bwishanye bwari bubaye esprit wari ufise muri wowe yari esprit meze gute mu gihe wumva yuko ari wababaye wumva yuko abapadiri nabo nyine batizera Imana hari ababayeho ubundi buzima alors ko waruzi yuko araberanda mu nyuma esprit wari ufise inyuma y'ubwo bwicanye yari esprit meze gute? Ikintu gihambaye mu buzima bw'umuntu indero ayahawe n'abavyeyi akiri muto jewe nakuriye umuryango ukunda abantu ukunda umuryango aho nkurana n'umuvyeyi anyigisha kugira neza abandi kutagira umutima mubi kutavuga amajambo mabi kutagira iki naho nari numva umenga ibijanye no kwizera Imana kumbure sivyo biriko biraza imbere ariko ikintu ca mbere gihambaye nuko naguma nifuza kugira neza numenga ikintu gihambaye nuko umuntu agira neza abantu atagira umutima mubi atagira ishari canke nzigo kubera ikintu cyaba cabaye naguma numva nifuza ni igikino ushobora gukora nkuko nari numvise bagasara babikora nibiki kugira ngo iyi ntambara ihagarare ntangura kugira ishaka ryo kwiyumvira ni gute ibintu byose abantu basubiranamo bakagiranira nabi byo hagarara kubera ko abantu bankana kubera ko umuntu atogereza kubasubiza hamwe bumvikane mugana byiyumvira nkabona nta nzira byoroshye gucamwo ariko rero nivyo vyari mu mutwe wanje mu vyiyumviro vyanje ntangura kwegeranya urwaruka turi kumwe kw'ishure niyumvira ingene twoba abantu batandukanye nabo tuko turabona yuko barakora ibintu bitari vyiza rero mu yandi majambo naho ntariko ndabikora mu kwemera Imana mugabo ariko ndabikora mu ntumbero yo gukora iciza kubera ko nakuze nigishwa gukora iciza nakuze nigishwa kutagira nabo umuntu kutarenganya umuntu rero nico catumiye ntangura naho byari bidahagaze ku Mana ariko ngerageza gukora ibintu byiza guhuza urwaruka twiyumvira ingene ejo twotuma ikibano cacu Burundi mera neza gusuma ko bwari busanzwe. Hari intaye bashinze ku buzima bwawe ndashaka kudufashe gatonya ijoro ry'ubwo bwicanye ryari ijoro rimeze gute ku buzima bwawe ni yihe message waronse y'Imana
ku buryo umva yuko ugomba gukunda ndetse no guhagararira amahoro? Je urumva nari mu gihe mu ishure aho urumva va kure mva imuyinga uri ahantu kuri ibirometero amajana 200 muhira abantu ntibakuzi gose ntibazi famille yawe niki ro kwanaka nagize ikibazo ca mbere cyo kurumva hari ikibazo gihagaze ku vy'ubwoko n'amacakubiri rero dali bigoye ko umuntu wese amenya ati mbega by'ukuri ahagaze nuwo mu buhe bwoko nuhe kurumva ntibakubona ntibakuzi mbwa nanje ico gihe banyize kuva nkiri muto bwo bwa mbere nibaza nkuko babivuga muri kahise k'ishure aho umwana kiri mwaka w'icenda ashobora kuba délégué général ico gihe urumva nari namaze kuja muri responsabilité ndaba délégué général mwaka w'icumi nari délégué général rero intambara igiye kwaduka twebwe ku shuri yashitse itevye ahandi yaramaze kumara nk'igihe kinini kingana baza nk'amezi vyasaba ko mpagarara kugira ngo mbuze yuko habaho ubwicanye hagati y'abahutu n'abatutsi bari ku ishure ntivyari vyoroshe umva uruhande rwose rwaranyinuba baranyikeka mugabo ndahagarara nimba warumvise ijya ntahe abantu bashinze nuko hageze igihe ndubahuka bamaze kuja mu migwi bagira batangure gukubitana ndaja hejuru ku maeskalier ndavuga nti nta numwe ngaha gutangura ni jeje nyine tuza kwihurira nta na kimwe nari mfise mpagazeko mugabo uwo munsi baranyubashe barabika ibikoresho byose bya bafise ibyo bitimingwara bakubitana bagira iki barasubira mu madorotware bajyamo rero twashoboye kurinda mu gihe kitari gitoyi ibihe bitari vyoroshe ariko rero haragera igihe bambwira bati hariho urubanza rwo guca ku mazi ku muvyeyi wawe yapfuye rero sinabigire mva ku ishure sinigeze nja mu kiriyo na kimwe mugabo ntireka manuke nje muri urwo rubanza guca ku mazi ndamanuka rero nshitse Bujumbura mu gitondo nza numva padiri an telefone ambarira ngo twaraye twumvise yuko utari ngaha kuri rya shure ryawe barabicanye byarabibabaje cane gose kubera ko twagwanye igihe tari gito kugira ngo ubwo bwicanye ntibube hanyuma uwo munsi iryo joro birabaye sona rindi ndumva abantu bapfuye sangana abantu nzi nziranye nabo numva birambabaje kubona byashitse hanyuma mu nyuma nzamana mu makuru yuko ministre agiye ishure baryugaye byaragoranye gusubira kuryugurura rero yari nka esheke mu buzima bw'iwanje numengo ivyo umuntu yari yagerageje gukora byinshi bishoboka birabaye nk'ubusa kuko ari byari byahaswe kuba ariko turagerageza umuntu arahoyahoya abantu baririnda kugira ngo ntihabe mu bwicanyi mugabo rero ico munsi namanutse niho haba ico kibazo kirambabaza cyane nkuko umengo nabataye ko nta directeur twagira nta kintu twafata ama responsabilité yose rero numva ico gihe numwe nayifashe nka échec yiwanje personnel umutima wo gukunda no kubabara ku bandi niyo wari ufise donc niwo wakurangwa na kuva kera ariko kandi mukozi w'Imana mwatanguye gutuma umuhamagaro wo kwiyumvira gufasha abana bo mwibarabara mu mateka yawe canke ivyakuranze urazwi nk'umuntu yafashije abana ubaha ubuzima ico cyumviro caje gute? Bo sinigeze mfasha abana n'uyu munsi ndamufasha kandi ntabona haye n'ubuzima ico gusa nkora jewe ndi umuntu akorera abantu nkakorera abantu bijanye n'icyo Imana ibivuganye nanje rero ngituma nakoresha ijambo gufasha nuko umengo ndi umuntu afise uburyo bwinshi yabonye abantu bakenye hanyuma akavyuka mu gitondo akabafasha jewe sinavyutse mfise umugambi wo gufasha kubera ko nta buryo nari mfise mugabo nisanze muri ubwo buzima nanje ndi mu gisagara singiraho ndara ndi kuca mu buzima bugoye hari abana batoyi nkavyuka mu gitondo hanyuma nkahura nabo ko ndabaganiriza nkona ko afise inzara afise ikibazo hanyuma ngiye nkaca imbere kuri Triano nkaca ninjira nkabaza abantu kuri Triano nta mikate ngaho mutagurishije yamanyaguritse batega iriho bakashira mu mufuko nkatwara kuri Place Independance abana bakaza gufungura nkaja kuri Novotel kasanga ari byo kujya basigaje mu manama bari barimwo bakashira amasashe nkatwara kuri Place Independance abana gatanga gufungura nta mugambi wo gukirisha hamwe nari mfise nta buryo mfise mu gufasha ngo niko ndaza gufasha mu buryo kuko ngo umuntu aje afise uburyo cyo gihe hari mugenzi yantoye asanga mu buzima niko ndacamwo arampa indaro kuri university yaba muri university Burundi canza kubana nawe muri university muri campus naho igihe kitari gito tari usanzwe ubaza atabwo niga tariyo nigayo bwa mbere yampaye indaro hanyuma mu nyuma ndanashobora gutera turafata ikindi cumba narabaza imyaka itari munsi y'ibiri n'igice mba muri université ndanaje no kwishuri ndatangura kwiga kuri Cedric Tanganyika mugabo mba kuri
ku université rimwe nkaca nza gutora impuzu zanje nambara n'iz'abandi nkatwara kuraba abana bari mwibarabara. Sinari naje nk'umuntu aje gufasha, navyutse mu gitondo gusa mbona umuntu abana bari mu ngorane bwanireka ntere ivyo nshoboye. N'uyu munsi sinkoresha ijambo ryo gufasha kuko si niteka ngirirwa ryo gushobora kubakorera kuko n'abantu nkuko maze kwibona maze kubitera iteka ry'igihugu. Rero simba n'umuntu w'igitangaza aje gufasha abantu bakenye, oya nakaryo gukorera abantu ejo bazoba abantu badasanzwe. Nico gituma muri terme y'igifaransa avuga nti je suis un serviteur de futurs leaders. Donc sindi umuntu mugira neza aje gufasha abantu bagowe kuko naje nabwo ubuzima nabuciyemwo. Urumva rero nta kintu cyo kumva iki kintu cyo kumenga umuntu uri ufise uburyo uje guterera abantu kuko niyo nijanye n'ivy'uburongozi mvuga ko cane umurongozi ntaja hejuru aja hepfo agafasha abantu akikorera uburemere bw'ivyo ibibazo abantu bafise akabindura ivyiwe mbwa ntabo umuntu abantu bakorera ni umuntu atsa kuba ari umuntu akorera abandi. Rero igihe cyose wumvise umengo urafasha n'abantu b'abanyamahanga nico gituma dakarira cyane abantu b'abanyamahanga uje kumbwira ngo ugomba kumfasha ugomba kumpa amafaranga yo kumfasha ndaguheba ca tubipfa. Donc urumva umengo ushaka kumbwira kuje kumfasha ndumukene oya usanze mfise ivyo niko ndakora usanze mfise iteka ivyo niko ndakora. Rero niba buje nukuje gushigikirana nanje muga ntuje kumfasha kubera ko uba ufashe ivyo nakoze imyaka yose ukabihindura ubusa ngo kubera ko umunsi ufise amafaranga muriko muri ngaha muraza gusohoka ngaha murabe dukora ibikorwa byinshi nta mpamza kubona logo yishira hamwe byashize ku muryango canke imodoka yiko ngo don de ceci ujuri muri uwo mutima ntavyo nemera kubera ko ndanka abantu baca bumva umengo bafise ububasha canke mbara abantu b'abanyamahanga bazi kumva maze kwimva ko mengaje gufasha umenga nibakubwira ivyo ukora. Hari abantu twahevye batazi uburyo bwinshi gusa kubera baje muri ico cyumviro cyo kumengo aje kutubwira ivyo dukora. Nukuvuga nimbuje uje gufatanya natwe banze dusigurire ufise mwiyihe nyungu utayifise mwinyungu ntidukorana kubera iki kuko inyungu ushobora kuba atari amafaranga mugabo nukumva yuko nawe uvuga uti nashigikiranye n'abantu bariko barakora ico nokoze mugabo ariko aragikora reka dufatanye hamwe na. Rero nico gituma naje nirinda kuja nk'umuntu afasha mugira neza aje gufasha abantu bafise ingorane hama bakomera amashi bavuge bati uradutabaye oya niteka ryo gukorera abantu. Naho uyu munsi ashaka ko ari mu ngorane ejo kumbura bazuba ariko baramfasha kuko abikora uyu munsi abana nareze mugu uyu munsi nibo bankorera ibikorwa byose nto kwishoboza. Rero niteka ryo gukorera abantu gusumba ko numva umengo ndumuntu akomeye aje gufasha abandi bantu. Papa wanyu ari mu baharaniye inta yo kwikukira ariko kandi kuba ubuzima bwarahindukiye ukaja mu ibarabara mu gihe umva umenga iwanyu umengo byari bigeze kuba hari ubuzima bumeze neza guhindukira ukaba umwana wo mu ibarabara bari ubuzima bumeze gute byarakoroheye burya bose novuga nti ari jambo abana bavuze bana mu ibarabara cabona umwana mutoyi je nari nkuze iyo tuvuze kuba nk'uko mwibana kuvyuka mu gitondo utaza huza kurara nivuza gufungura naho uza ibyo nibwo buzima nabayemo cyane gusumba kuvuga ngo sinari umwana w'imyaka 5 10 ariko narabaye mu bwo buzima mu myaka 95 ni imyaka namaze utazi ngo yajyamye hehe utazi yageze gushika nje muri universite naho nyine numva resa vindaro siho niga nafungura ifungurwa zo mwijoro basigiye abyo bita baraya nabantu batemewe muri universite ibyo basohoye abaheje kugabira abanyeshuri baheje gufungura ibyo basigaza hanze baraya ni mugaca mufungura mugaca mugenda mugaca mufungura wagira iba kugasanga umuntu agutije ikarata atagiye gufungura ashaka kugenda gutonda bagutobora ikarata ugira ushobora gufungura muri make wabayeho mu manyanga ni amanyanga oya kuko amanyanga no kuvuga yuko nayo kuba ndiko ndiba ariko muri ico gihe hari abantu bashobora kubaho muri universite ariko mu muco wanje nta manyanga ngira ikintu kitemewe n'uburenganzira n'amategeko naco nkora urumva umuntu nimba arampaye indaro nuko yarazi ko afite uburenganzira nimba bitari bivyemewe namakosa yiwe amakosa yiwanje muraje kubwira ati hanyuma umuntu agutije ikarata ati genda ufungure nkabona barayitwaye barangaburiye sinabitse mu gitondo ngoze guteka imitwe yo kumwiba yo kwiba canke bavuze bati ibi vyaheze vyasigaye hari inyuma genda ufungure nayo bundi mu muco wanje nta manyanga ngira yego yes none mbega inyuma y'ivyo byose
ntavyigeze biguca intege canke bitagenze neza kuko umuntu yatanga umuhamagaro aronka ibintu vyinshi mu cinege kuko uno munsi hari n'abandi benshi bafite umutima wo gufasha ariho kandi bakaronka abantu benshi babaca intege mu mpande zose nta ntege ugeze ucikwa intege ntizishobora kureka gucika kuko urumva igihe cyose cyane cyane nk'ikibazo c'abana mwibarabara n'abantu byuka mu gitondo ukagenda kubagaburira hanyuma uhejeje kubagaburira bariko bari gusaba bariko bararira bakoma amashi mugabo ubibahaye aca gutuka bahejeje gufungura ushaka kuvuga yuko abivye babaririye ko baronse amafaranga y'abandi cyane uzi ko wihevye ugakoresha na duke y'ufise rero iyo ubikorera abo nukuri ntavyo babandanya rero nibaza yuko mu bikorwa byose gushika n'uyu munsi nkora nukuri nta kintu nkorera gushimirwa n'abantu nuko manzi nti uyu munsi naramenye Imana igikorwa ndiko ndakora n'urukundo rw'Imana ngo kugerageza gukorera abantu kugira ngo bamererwe neza rero bashaka kubitahura ntari bitahure hari ushobora kugira neza mugabo eje mu gitondo akabisigura ko bamugiriye nabi ariko igihambaye no kubuzi ko yavuze mu gitondo atamutima kugira nabi wari ufise rero intambamyi zituma ucika intege zibazi nyinshi hari gihe usanga wabuze ico ushobora gufasha abantu wari uvyifuza ukumva umengo uracitse intege hari gihe n'abantu bakubeshera abantu bakurenganya utuntu nk'utu twinshi ariko rero iyo uzi ko kubikorera Imana intege zawe ntizicika kubera umuntu kanaka yaje guca intege canke akubwiye ngo ibintu ntibishoboka rero nibaza ko ico kiringo cyo gucika intege cyane nakirenganye aho uvuga uti novyuka mu gitondo ngo ndabivuyemwo ngo kubera ko hari amajambo numvise canke ibintu bitagenze neza ndi umuntu nibaza yuko iyo maze kumva intumbero nkumva afise amen mu mutima yuko Imana ari amahoro ntariko ndaca mu nzira zitari nziza ndatekana hanyuma nkarindira nihanganye hanyuma rero nkabona ivyamwa vyavyo rero gucika intege birashika igihe cose cyane cyane iyo uri kuraca ahantu ubona umengo ufuza guhindura ibintu byinshi mwanya muto ariko wabiraba ukabona ntavyo ushoboye hari igihe twavyuka mu gitondo nibaza nti buri aho tugeze tuzovyuka mu gitondo dusanga twatorisha atamwana mwibarabara hari ugaca uvyuka usanga babaye baguje na kabiri ugaca ubandanya bagerageza gukora iki hanyuma ugafasha bake ukabura uburyo mbe biraca intege ariko nta kintu cyatumye mvuga ngo nobivamwo ngo nobiheba ngo nobita tabivyo canke ibindi bikorwa byose nkora abagenzi bari bagukikuje ico gihe ndetse n'umuryango baragutahura abantu bagutahuye nturi umuntu afise yerekwa bagutahuye ubwo nyene ukivuga ibintu ugira ukore ntubufise yerekwa kuko imbona kazoza ubona ibintu abantu batariko barabona badatahura umuro mwari bariko barabibona bazoga ati uri kuravuga Burundi buzomera gutya na gutya umeze uku nuku twe two tubona ibi uri kurabona umwana mwibarabara uyu atagira n'urufaso nibi ejo azoba umuntu ashobora kubiteka ry'igihugu rero abantu bambere bakubwira ati ivyo ntibibaho icambere urumva nko gihe jewe nimbere ko nubaka natanga kuronka uburyo bwo gushobora kurongene niyungunganya nkaronka homba n'abana 30 bavuye kuri place d'independance kubari bazi kubiraba ko je ntavyo narindi cyane kuraba baraza kundamutsa akambira ati kumengo mu nzu wawe huzuye abana mudasanga ibwo sahe muzigiziki bazokihinduka je mu gitondo bazogira ikiniki bibaga ingene muvye wawe vyagenze ndavuga umuntu aje kundamutsa yitongo inshuti ikimuzanye n'igiki ko wewe uri kurabivuga turetse kuza kugira ama commentaire atanakimwe ndabona uza kumfasha ugasanga ari abantu bakwa guca intege akubwira ivyo uri kuragira ntaco bizoshikako na babwira ngo nawe nyine urabona ubuzima ntikuraca mu nzira z'abandi bose bamwe bariko barahunga igihugu abandi bariko bagenda kwifatanya n'abandi mu bwicanyi mu kugira iki genda ukora ibintu by'abandi bose nawe ivyo uri kurajamo ntibishoboka mu Burundi kuvuga ngo uzosa kugira ico uterera udakoresheje inguvu niko ntango kudekuvra filosofia no violence active ya Martin Taking Junior yaba Gandhi anakambira ati no abandi bajene bariko barabirukanka ku bandi bagenda kwicana bagira ikuri kutabijamo nta uzoshika rero ivyo ni ibintu nabona abantu benshi bagenda bancamwe intege mugabo sinabikurikira ugaca ahantu hagoye ugatakaza abagenzi ntuje kwicara kwirigara mu bandi kubera ko bavuga bati je mu gitondo bashaka gufata yuko uri imaginary umuntu ari bizarre rero kubw'ivyo ariko uyu munsi ndavye nta kimwe ndiko ndicuza ko ntagiye mu z'abandi bose bajamo yes umuhamagaro ugukorera Imana yari urugendo rumeze gute urugendo rwo gutanguza Oasis Christian Center kwatanguye gute vyari vyoroshe mu gihe ufite izindi shingano zo kurira abana utavyaye
ubwa mbere ho nuko jewe numva kuva nkiri mutoyi nateguye gukorera Imana nta kintu caje nk'ikintu gishasha nabibabwiye kuva nkiri muto nakuze ndumutegura ko mupadiri no kuvuga ni gukorera Imana kumbure sinabingiye muri iyo nzira y'ingene basanze abikora mugabo harageze igihe ndasubira kwizera Imana cyane cyane icyo gihe naba muri université niho nasubiye kumenya yuko ibintu vyambabaje vyose ni dini ni migenzo y'abantu barondera Imana mugabo je nafashe Bibiliya kugira nsome Bibiliya kugira nsigure umuntu ariko aransigurira ijambo ry'Imana yuko atamani baho manda yifashe niko ndasoma niko ndabona ivyo Yesu Kristo yavuga canke Yesu Kristo vantu munasengera mbona ivyo ariko aravuga kumbure nawe nyine aho n'ingorane nkizo ko ndacamo nawe nyine hariko atamutahuwe n'abantu mu idini n'ibintu bitandukanye nk'ivyo hanyuma rero ndatahura yuko ngeze gushika ndatahura yuko igihambaye suko wakuriye mu idini ry'abakarotorika canke ry'abaporoti canke iki nuko umunsi umwe wifatira ingingo yo kugira nisezerano na Kristo kamakira nk'umukiza w'ubugingo bwawe hanyuma ico gihe rero ndagira ahantu birankorako ndagenda ahantu ariko arigisha muri centre communautaire ndafata ingingo yo kwakira Kristo maze gufata iyo ngingo rero ubuzima bwanje butangura intumbero mu nyuma birangora ndasubira kubanaho nasengera kuri Annonciature hanyuma igihe haciye nk'umwaka n'igice sinigere ngiye gusengera kuri Eglise Vivante numva biramfashije sanze muri vya Polina kwa rongora ndafasha numva naryohewe cangumaho ndakura rero mu kumenya Imana kuva ico gihe rero nkiraho nagenda nkora igikubaca Imana rero wumvise new generation nta munsi mu new generation tegeza bari igikubaca Imana twari mu ivuga butumwa ntitwari igikubaca gufasha abana mwibarabara new generation n'umuhari w'ugwaruka rw'imboneza mu ikango ryo mu mitima mu mico n'imibereho mu yandi majambo n'umuhari wari kugategura ugwaruka kuba abantu bafise umutima wo kubaha Imana kandi bafise umutima wo gukorera abandi ata bintu by'amacakubiri ata by'inzangano n'ibiki byose murazi kutwamaza imyaka 8 dukora kuri Palais des Arts haja twagiye kuhatora ari kizu bahevye kugira ngo kibe kibanza cyo guhuriramwo murazi ko igisagara cari cagabuye mu makartier mu vy'ubwoko nde tuvuga tutireka turondera ahantu ugwaruka ruva mu bwoko bwose bashaka kuza guhurira tuhurire hamwe tuganire dusenge twiyumvira ingene twizera ku musumwe ibi byose bitutandukanya bizohera rero jewe gukora Imana kuva ico gihe mu mpera mwaka 1995 mu 1996 nami ndiko ndakorera Imana rero mu myaka 1998 2000 abantu banzi n'umuvuga butumwa mwaka 2000 no bwa mbere nasohotse mva mu Burundi ngenda mu gikorane ca Birmingham Amsterdam nari natumiye nk'umuvuga butumwa alors nigisha haba kwishengera iwacu ahandi bantu mira mu maselule rero kuva ico gihe sinigeze ndabihagarika rero umwaka wa 2007 niho rero hatangura kuza ikintu umutima kubera ko abana benshi cyane isengesho ryanje rya mukuru ryari kubera ko abana benshi twafasha nabo twabwirije mu ry'Imana wasanga batakigwa neza mu mashengero asanzwe hari kubera ingene bambaye ingene basa ingene bameze ugasanga umuntu higijwe inyuma gusa kubera ko atameze ico kimwe n'abandi basa n'abagororotse n'abatagatifu rero ntangura kumbabaza hamwe nza gusanga umwana wa Mungu twaye ahantu kugira ngo akure mu Mana gasanga bamusubije inyuma tagira handa vuga rero reka dusengera iki kintu Imana twereke icyo tukwiye gukora mwaka wa 2007 hari kuri Noel niho rero vyukurenge umwanya gusenga mugabo vyukuri numva Imana intwaye mwiyerekwa ryo gutahura neza yuko impamagara ikiwacu gutangura ikiwacu ishengero cyo gufasha cyane abakiri bato badatahurwa mu mashengero kwera imico kwera ingene byari bisanzwe bimeze rero ico kiyerekwa ibana arikura hanyuma mwaka 2008 ndagenda kuraba abankurira mu kiwacu Imana ndabibasigura ko navyumvise muri jewe ko niko ndayibona baravuga bati iyo niyerekwa n'umuhamagaro ariko rero tufata umwanya witegure tuzogufashe tugutegure cyantangura kwigishwa rero ibijanye n'ivy'uburongozi ko tanga kwa ishengero mishuro rya Bibiliya gushika mwaka 2010 niho rero nabonye vese bari bampaye mwaka ubwo mwaka urahera numva sinditegura kwi tasubira nongera ku wundi mwaka 2010 niho rero nace ndababwira nti urenda umva ko niteguye kwezi kwa mbere abakozi Imana amashengero atandukanye ngaha baraza kudusengera je na madame kugira ngo utange igikowaci ishengero hanyuma dushobore kurera abantu muri uwo mutima w'Imana yatweretse icyo twiye gukora rero novuga ngo umbwiye ngo vyaje gute urumva hari abantu twahura akambaza ngo be uko wagiye gutangura ngo pastori ngo be ngo ivya vyanje vyahomvye canke vyakunaniye nabwira je nta nahaje bijya byose mwambona mari mumbona ntako ndabwira ijambo ry'Imana rero nta kintu nibaza ngo caje nk'icaduka gishasha vyavuye muri wa mutima w'ingene nakuze
byadumiye muri kuba namye nkora n'imbere biba continuité izana gushiraho urufatiro kugira ngo ego niko abo nigisha bose ntibazakuza mu ishengero mu gicapo c'Imana yaduhaye kuko izina ry'ishengero ryacu yitwa Oasis. Ni ijambo usanga muri Zaburi ya 84 kuva ku murongo wa 5 ku murongo w'indwi avuga ngo wowe abantu baciyemwo ngo bitwa marira bahindura ahantu h'amariba. Iryo jambo mariba rero muri Bible yitwa Semeur canke ma tradition yandi bavuga bani Oasis. Nico gituma tuvuga ngo ni ku mariba ngaha kwishengero wacu. Ngana iyo abantu baciye ahantu h'amarira bahindura ahantu h'amariba. Umuntu akora aca ahantu mu buzima butoroshe aho akamenya Kristo ubuzima bwe bwahinduka araheza akaroranirwa akabaho ubuzima bwiza hanyuma ngo imvura y'umugisha ngo ikahamba imvura y'intasuro ikahambika umugisha mu yandi majambo umuntu ashobora kuba mu mugisha kubo kumenya Imana naho buri mu Burundi naho uri kuraca ahantu mengo hasa nahagoye mugiye uri muri Kristo Yesu urashobora kuba mu mugisha no kuroranirwa. Rero nivyo vyatumye dutangura iko. Yes, uvuze kuri madame ariko kandi vyari byoroshe ko agutahura mu gihe aje asanga ufise abana bashika 30 nabangahe mu nzu. Abakobwa benshi nibo babitahura cyane. Madame wanje yaje mu bajene baje kwiga nafise umvate bwese bakuvuga icabazo c'abana mwibara mugabo kuba c'abana mwibara ncyo kikuru cyo muri generation ko ari kwigisha ugwaruka rukuze go mashure n'ubundi turacabikora kubigisha ingene bahinduka abantu b'imboneza mu kumenya Imana muga kandi bitegura kugira kuba barongozi beza bashobora kugira akamaro abandi. Rero amashure abanyeshuri mu mashure baraza muri zo club za new generation twatanguje nawe yaje muri abo rero hanyuma rero bari muri club ya new generation yakorana imisi yose kwa Mungu après-midi hama ndabaza nti ko ntangwi kwiko c'abana mwibana niko ndagaburira ngiriki biranduhishije nta bajene muri mwebwe ashaka kuba volontaire bazoza kumfasha bashaka kuza kumfasha kugaburira abana aca ba muri bo kuko yahejeje ishure ari muri vacances hanyuma aca ari proposer muri abo bandi benshi hanyuma biranantangaza umwigeme mwiza ubona ko nyamuji numva je navuye ruguru mugabo aza kwemera ko aza gufasha na mwibarabara. Ikintu cyagiye kuntangaza rero nuko abana twara batekera nta byo kujya vya twari dufise ndagenda gusuma ubufu mu isoko yari cuguru hajya amatuzana n'ibintu bitwe yamazucumba ubugari ni bacumba rero akabacumbira ubugari agategura abana bakaza gufungura kantangaza ingene umwana mu gisagara akora ibintu nk'ivyo hanyuma agafata akabamwa akabakata imishatsi akabamwa akoresheje urwembe kabone yabifatiye umwanya n'urukundo rwinshi ariko arabikora. Rero maze kuja muri umutima wo kwiyumvira maze kuronka inzu n'ibiki byose urumva deja namaze kubona ko duhuje umutima w'igikorwa si umuntu gusa je ngo azoze kuvuga ngo naje mu rero arabitahura ko nico gihe abana nabakira twari turi abafiance yarabizi ko nabakire mu nzu tubana rero no kumusaba mariage bagize surprise amusomera discourse bateguye umwana muto w'umukobwa amubwira ati twara dufise papure turanse mu mama turaguhaye ikaze. Rero no kuvuga ngo yabitahura kandi yabitahuye aje muri mariage yabitahuye n'imbere yuko tugira mariage. Ego niwe burusho canke ubushimwe waronse kuva igihe utanguje ibijanye no kwiyigiriza canke gufasha abana mwibarabara canke n'ibijanye no gwaruka kugira ngo ushobore kurufasha kugira ngo bashobore kwitora narijya twabonye ko abana benshi hari abana baserukiye Burundi mu mahiganwa yatandukanye. Bon ico kibazo kikunda kungora kuko nama nivuga nti sinifuza kuzokwama nshimirwa kubera ko nakoze igikorwa cyo kurera abana mwibarabara kuko icifuzo canje nuko batobaho nkabura nico nkora nkabura nagashima suko twoguma dufise abana mwibarabara kugira ngo umuntu abafashe hanyuma umunsi mwaro nkagashimwe kubera ko yafashe ibihumbi n'ibihumbi by'abana mwibarabara uyu munsi barahari ego niko tugerageza ibyo dushoboye mugabo subushimwe mba nezerewe cyane bwo kumva amengo nabaye muhizi kubera ko nafashije abana bategeza ko bafise abavyeyi bateza ko bafise igihugu kibitwararitse ubwo nyene kugira ngo ibibazo byabo ntitubasange n'ubushimwe ego niko mugabo ahanini umunezero wanje nuko ubwo bushimwe no bubura ko batabana mwibarabara hari nuko ubwo bushimwe no buronka kubera ko abavyeyi bashoboye gufasha abana ikibano cafashije abana hari imigambi faditse myiza yo gufasha abana tukabarondera tukababura ariko rero ko abantu banshimira ku bikorwa nagenda akora mwaka 2004 narose agashimwe ka mbere muri INTAHE muri Hollande mugabo ntikari kuvy'abana mwibara gusa
cyane cyane ko ari kubera ibintu twubahutse mu bihe by'intambara kuko twe twarubaka tukaja hagati abantu bariko baricana tukaza guhagarara tukavuga tuti turanse ko ibintu bibandanya atabwoba harimo ibibazo harimo biteye ubwoba cyane ndavyibuka turafise n'amafoto menshi umuntu ariko aragenda ndahamagaye rwaruka ruvuye mu Kamenge mu Kinama mu Ngagara mu Nyakabiga ubwoko bwose tukaja hamwe tukaja hagati two ariko abantu bariko baricana rero ako gashimwe na karose irahe bavuga yuko yabaye initiative ya mbere nziza muri Afrika mu mwaka wa 2004 yo kwiyumvira yo gusubiza hamwe abantu donc hari muri Hollande mwaka wa 2006 televiziyo Burundi n'andi ma media y'Ibujumbura barateguye ikintu bise Vision pour demain naho nyene barampa gashimwe kubera bavuze ngo kubera kurinda kubera ko umuntu arinda mu bihe bitoroshe hanyuma ubundi bushimwe butandukanye ariko nibaza ko agahambaye karagashimwe mudari nambitswe na Inshore mukuru w'igihugu nyekugendera Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2018 ku munsi mukuru wo kwikukira avuga yuko ibikorwa twakoze cyo gufasha abana n'ibindi bikorwa nk'ivyo numva tebitega ku munsi wo kwikukira kuri igihugu akaguha agashimwe utari mu bintu novuga ngo bya politike ko nta bintu narimwo nta vango ndahantu negere hafi inzego ariko naranje nanezerewe cyane aho gashimwe ariko rero mu bindi bihugu hari ubushimwe butandukanye nagenda ronka haba mu gutwara abo bana muri Brazil mu Rusiya muri Qatar n'ubundi bushimwe naronse kubw'ibindi bikorwa bijanye n'ivy'uburongozi nagenda ndaronka haba muri Kenya ariko kandi gahambaye cyane nagashimwe naronke mu gihugu cy'Ubwongereza Coventry bayita Cross of Nails nagashimwe batanga ku bantu bakoze igikorwa cyo guhuza abantu bari bafise ibintu bice batandukanije kavuye kugene abadagi igihe batera Ubwongereza barateye bombe mu gisagara ca Coventry hanyuma barasambura katedrali imwe mu katedrali manini mugabo ibiti byari bisakaye bica byikora nk'umusaraba imisumari minini yari muri ivyo biti yacigira nk'umusaraba baca bayita reko ari Cross of Nails ko cari baca batangura nka programme yo guhuza abadagi bakaza baraza kugira ngo basabane imbabazi amageneration y'abadagi n'abongereza nanje rero bampaye ugashimye kubera ibikorwa byo kwigisha guharirana gusubiza hamwe nagenda akora guhera aho iwacu navukiye nakuriye donc mushime ni bwinshi ariko nibaza ko gihambaye sico gihambaye no kuvuga uti mbega mana ninarabika imbere yawe nawe nzoronka agashimwe canke nabikoze kugira abantu banshimire gusa yes urizera yuko uno munsi abana mwe barashobora guhera none ngenda kubijya no hino kwisi ejo bundi nahora muri Singapore ni igihugu kirimo abana nk'abandi mugabo nta bana nta mwana mwe barabana nabonye niba handi bitabaho nahandi byashaka gutabaho ikibazo kiba gihagaze baza kubera iki gambere bamwe baza kubera intambara iheze abana ntibasabagaruka mwibarabara baza kubera ubukene kumbure buheze yatorima baza kumbure ingene intwaro yo mu kibano itunganijwe igihe yovuga ati abana baratorera inyishu z'ibibazo byabo mu kibano cabo muri quartier muri commune ntibateza kuza mwibarabara kuko numva yuko nk'abandongozi z'igihugu zateza gukarira abantu batwara mu makomine mu quartier kuko nta kuntu umwana aza kuva muri commune cyangwa muri quartier ngo aze kuza mwibarabara iyo commune yabuze kwegeranya abantu muri iyo commune gute ngo bafashe uwo mwana kuko je nimba hariho umuntu umwana wiwe yaje kora ko inzara yamwishe akaza ngaha mu gisagara uyu munsi nta numwe yigeze mbona aza kumbarira ati nimuterere hari umuntu umwana amerewe nabi tugira ikigo basinga haco muri quartier kugira ngo abo bana tumufashe hako binda kuza ibisanga mwibaraba rero ibindi usanga abadamu bavyara abana batabiteguye kubera peut-être bibera mu buzima butari bwo bakazana kubazana mwibarabara nk'uyu munsi abo tiko turashaka kw'ishure muri kono kwezi kw'icenda n'abana bavukiye mwibarabara bavyariwe n'abakobwa mwibarabara mugabo ntibabata ntibabaheba
mugaba baryamana aho nyene mwibarabara mu bwo buzima ukavuga uti uyu mwana ariko azira ivyo atazi ntiyagomvye ntiyahisemo kubaho ni gute twumufasha uwasakaja ku ishuri bari bibabaje ejo ndiko ndagerageza kugira ngo duhitemo muri abo dusanzwe dutwankadra abo tushira mu ishure kandi utwana duto tudukobwa utwana dutoyi bakuriye ngaho bavukiye ngaho mwibarabara ukabona birababaje rero ndazi ko ari imigambi hari igihugu ndazi ko ari ikigo cyo gutwara abana mu Ruyigi ariko byose bitsa kuba byatsa gukorwa n'abantu batahura neza ico kibazo n'ingene bayifashanya kugira ngo ntiyabe gusa hano kwegeraniza abantu ngo hanyuma ejo mu gitondo basimbe basubire mwibarabara abandi haza abandi bashasha ni ikintu gisabwa kuganirwako kandi ndazi yuko indongo z'igihugu zigiye hamwe bakaciyumvira ko nka genda afise ibintu bine bitanu vuga nti ibi bikoze uko ego bwa mbere bogabanuka mu kiringo kanaka ariko birashobora gushikaho banahera muga biragoye kumbure kubahera 100% ariko birashobora kugabanuka igihe bikozwe mu rutonde rwiza no gukorana cyane nabisanzwe babirimo tutibagiye yuko hari abantu bibajije ko ari ibintu byo kuronda amafaranga hari abantu biga baraza kundaba bazi yuko je ndanose amafaranga kwa namwe barabara baza kumbaza bati nogira gute nanje numvise umuntu afise ishira hamwe yanyemereye ko no mushira umugambi wo gufasha namwe yaca mfasha umfasha ningoga ingene ndavyandika ivyo ntaco nshobora gufasha kuko deje ntumbero siyo intumbero siyo ntushobora kuza ngo uvuke mu gitondo kubironderamwe amafaranga hari abantu duhura bakakubwira ngo wewe ngo batungishwe n'abana mwibarabara ntakubaze ico ukora ntakubaze ingene ushika hushitse kwa mu Burundi biroroshe cyane umuntu yihagarira nk'ubu mu kiganiro cawe abantu bicare muri sala umwe ariko aravuga ko anzi tuzinanye n'ivyo ubundi ariko aravuga ati ibi nibi ujya atungishwe niba ejo bundi abantu bigeze kuzambarira ngo urumva ngo twarakubonye mu genda kwitoza ngo hari umunyepolitike yaraguhaye amafaranga baramuvuga n'izina giye sinzi umunsi umwe twahuye n'uwo muntu namubwira nti ngo bambwiye ngo nafite agasheke kintu ntazi rero hari abantu bose bari byuka mu gitondo akiyemeza kuvuga ikintu cyane cyane mu binyamakuru bimwe uzubona umuntu avyutse mu gitondo aravuze ikintu ntigeze arondera ntigeze amenya ivyo ari byo biranateye n'isoni kuko ari umuntu avuga ikintu gacuvuga uti naho nemera ko uyu muntu ari umuntu witeka kumba ari kuri urugezo ashaka kuvuga mu gitondo akavuga ikintu atigeze akirondera ngo akimenye rero igikorwa umuntu yobishora wese yofasha abantu umwana kuko ni kintazi umwana yavutse atabisabye rero kuba victime wiki cyangwa kisangaho ntibyari bikwiye yes umwe yakuze afite indodo zo kubagwa gasore umwe yakuze papa wiwe yari mu baharaniye intayo yo kwikukira inyuma yo kwandikisha amateka menshi mu Burundi twabonye Dieudonne NAHIMANA atangura kumenyekana ku rubuga kw'isi ko agiye kuba umukuru w'igihugu ntiwari ukibaye umuvyeyi w'abana bo mwibarabara gusa canke abandi ba jeune ufasha ahubwo wari ugiye kuba umuvyeyi w'abarundi bose baba mu Burundi no kwisi hose ndetse n'abanyamahanga bose babangahanya mu Burundi vyaje gute ni giki cyaguhamagara kuja kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kandi usanzwe ufise ishengero urongoye baje ibintu vyinshi mu ijambo rimwe ariko nashaka ko hari ibintu umuntu afise ingera bitahura kuba umurongozi canke kuba imboneza mu burongozi bw'igihugu ego niko utsa ko ufise umutima w'ubuvyeyi ariko rimwe nukuraba ukana ubigabanya ntuhavumva ko ugiye kuba umuvyeyi w'abantu bose miliyoni 10 na zingahe uko aje umuvyeyi afise ibintu asabwa umuvyeyi atsa kumenya umwana umuvyeyi ateza kwihebera umwana wese umuvyeyi ategereza kwiyumvira ingene umwana wiwe abaho neza gusumba uko yabayeho rero ibijyanye n'uburongozi byose bitsa gusaba ko umuntu azakuvuga ngo navutse mu gitondo umuvyeyi w'abantu bose mugabo naho utamuvyeyi nuko umuntu utunganiriza bose bijyanye n'ingene amategeko atunganye kugira ngo umuntu wese aronke uburenganzira bwo gushobora kubaho neza rero kubona je nashoboye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ntivyari ibintu byadutse umuntu tuzinanye mwaka w'2000 nigisha ugwaruka kuri parade za arabizi ndabivuga kumbure sinavuga ko nzo kwitoza mugana avuga nti mwebwe niko ndategura murabona intambara murabona amacakwiri muri kano karenganyo kare karabangaha nta kuntu bizoshobora guhera mutagiye mu burongozi bw'igihugu nta kuntu bizoshobora mutegeza gushikaho umunsi umwe mu kibanza ho mufata ingingo kuko abantu bafata ingingo niyo batumije bigenda neza cyangwa bigenda nabi rero jewe twagiye kurangiza mwaka wa 2018
sinzi nge nagize inyigisho zo gusubiramwo mu banigishije ko nanifise abamaze gushika hafi mu 10 nigishije mu nyigisho z'uburongozi abo n'abantu mba nigishije umwe ku yundi bariko ndabigisha mu class nkabaha ama certificate ico nico gikorwa nkora cyane n'ubu ndafise abashika hafi amajana 3 bariko bariga ndabigisha bamwe bakaja mu zindi nzego zitandukanye bakaja mu bikorwa vy'Imana abandi bagidiki rero ndagera igihe ndavuga nti rero reka mbaze babantu bose twigishije ya myaka mugeze ndagira ku yo gusubira kuhamagara bamwe basanzwe bakora amabanke abandi bari bamaze kuja bari mu polisi abandi bakora ibintu bitandukanye nabwira nti nagomba ndawe mugeze muri za nyigisho mwigishwa kandi muri ko mumarira iki gihugu tugeze muri izo ndasubira ndagira kuru rero yasubiye gutegura yo ku inka recyclage gusura kubibutsa kandi umva nanje nari maze kumenya byinshi gusoma ivyo nigisha mwaka 2003 cyangwa na 2005 ndabigisha rero nabwira ni mbwa igihambaye rero aho mugeze ni heza mbwa ni biza ko mugera ku rugezo rwo aho muba mu bafata ingingo bafata ingingo haba ku ikomine muri zone haba kurundi rugezo rero ndibuka mbiko ndabaha ama certificate muri King's Conference Center bacarasa bamwe muri bafata ijambo baravuga bati none wewe ko ari watwigishije ukaba ari watweretse uburorero ikudu muturungika twebwe wewe kubera iki utoje imbere natwe ngo twereke ibishoboka asharambaza neza bati none tubwire impamvu zitatu canke zine zotuma utoba umukuru w'igihugu cyangwa utokidoza mu kanzu umukuru w'igihugu ndazibura ko sinaye kwitwaza kubera ko ndi umukozi w'Imana kuko nta namwe Bibiliya bibuza sinaye kwitwaza ngo kumbure sindi umunyepolitike sindi mu migambwe canke ngiziki mugana na hamwe ibwizwa shingira ivuga ko hitoza abo migambwe ibintu byose gushaka kurondera byari biheze mugaca nibuka kandi amajambo nagiye ndavuga iyo myaka yose ngenda ndabigisha ndavuga nimba ari coco no shobora kubatera izo ntege mugaka nafise ikintu cambabaje nabajwe n'ibintu byabaye mu mwaka wa 2015 ingene ugwaruka gwasubiranyemo umwanya mutoyi numvise umenga imyaka yose nari nakoze ipfuye ubusa kubona ugwaruka ruvuka mu gitondo kubera abanyepolitike abana haba bari mu butegetsi cyangwa abagwanya ubutegetsi cyangwa giriki bakavyuruka mu gitondo bakahagurutsa abajene bakagenda gusubiranamwe numvise bimbabaje ndavuga nti ibintu sivyo twaguye gusubira inyuma mu bwicanye gutya kubera ivyiyumviro by'abanyepolitike bacanke bari ni gute rero twirinda ko tugiye kwegereza amatora agira mu mwaka wa 2020 aba urugwaruka rakeneye kugira kumva ijambo ribazana gutahura yuko barashobora guhanira ivyo bahanira vyose uko bashaka muganga ntibasubire mu bwicanye ntibasubire mu gihanira nabi ugende inyuma usubiremwo amajambo yose navuze mu matora muri campagne mu mwaka wa 2020 ari kuri YouTube message nyamukuru ariyo ndavuga nti ibyo gutsinda nta ubizi ngene vyogenda canke iki nta ugenda atifuza gutsinda mugabo navuga nti uburyo bwose n'inguvu zose ndabizishizemwo kugira ngo basi ndonka kaje kuzunguruka mu gihugu ni hanize ugwaruka kubabwira ni nukuri ntimusore guhendwa n'aba bantu bari imbere mu bya politike ubuhoje ndabarimo turicarana twese ko Ndiko Nditoza bo barakundana barasangira ejo mu gitondo mwebwe musange mwicanye mwagiraniye nabi kwara kuvuga ati muri umwaka nimwahuza canke nimuhuze mu vy'amatora mugabo ntihagire uhohotera yundi kuko ico gihe azoba ariko aragaruka kononera urungane gose nakazuza k'igihugu rero sinovuga ngo ndabifise mu ruhara je nyene mugabo ndashima yuko abantu benshi bavuga bati kame mu mwaka wa 2020 inyuma y'amatora nta bintu by'ubwicanyi hagati y'ugwaruka byabaye nkuko twaratubona mu yindi myaka yose bisigura ngo jewe n'abandi bose twaraterereye mu buryo mwe canke ubundi rero je guhaguruka kwitoza nta gishasha cyari kimwe kujyana kuze ntegurwa k'umupadiri hanyuma ngashika umunsi umwe ngasanga ndumu pastor ndarongoye iko acishengera ni nkuko nakuze mbwirwa ibijanye n'ivyo kurongora abandi kugira neza abantu gukora ibisabwa kugira abantu bashobore kubaho haneza n'uyu munsi ngwa nimbira ku munsi nokora iki kugira ngo abantu 3 4 5 igihumbi miliyoni 12 ubuzima bwawe bwiza gusuma uko bwari busanzwe rero nibisanzwe nta kintu cyari gitangaza cyari kiri ego abarundi bakikubona ku rutonde rwo baditoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu benshi baranezerewe ati wow umukozi w'Imana aje kwitoza wakiriye gute uko abarundi bakwakiriye mu kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bon mvuze ngo abarundi bose canke benshi nukuri mva byari bigoye kugira ngo mve ivyo abantu bose bakubwira mugabo nayibonye cyane
ngiye kwiyamamaza ingene abantu banyitaba ndavyibuka ngiye kwiyamamaza Igitega nsanga abantu bashinze gutunganya aho twiyamamariza banteguriye ahantu munsi y'igiti imbere ya kuri province ngo ariho ngenda ndabahamagara nabaza ko abandi bakandida bose bagiye hajya ku kibuga c'indege je mwanzanye hakubera ngo twanse ko bomaramara gukora abantu bake nambwira nti siniyamamaza ndatashe kandi ntegeza kugira uburenganzira nk'ubw'abandi bose ngiye ku kibuga c'indege bukeye ariko gatandatu giye kwa mungiye ku kibuga c'indege babona haruzuye ugwaruka habi kibazo gushikaho bamperekeje ndazimya vyose biratera ikibazo kuri ere naho nashikiye ugwaruka guzuye nabwira nti ikibazo sijewe birateza ikibazo n'umutekano mugabo kwari kubera ko ubonye hariho abantu bari banezerewe ko wagiye kwitoza kandi utari kumure uhangamiye aha muri biriya mu bijanye n'ivy'imigambwe rero jewe nabona yuko ari bwa mbere hoho hariho gutanga message canke ijambo ritera intege abantu bose gutahura yuko harimo nigeze kumbaza mu journaliste ngo none kugiye kwitoza ngo uri umukozi w'Imana ngo ntumara kugiye mu bintu bitajanye sinarinze kuvyimva ndamubaza none hatitoza abakozi b'Imana hitoza abakozi bande kurumva ni bibiri rero navuga nti kuba umukozi w'Imana ni igikorwa ni responsibility nuko umuntu aba ari umusirikare canke aba ari umukinyi w'umupira canke aba ari umukora muri banki hanyuma akaza guterera mu buzima bw'igihugu ntaco bibuzijemo na kimwe bijanye n'ibingene utunganya ingene abantu bakwiye kubaho rero je byaranezere ko twagize kampanye nziza iryoshe nta ntambara rimwe twahuye nta kibazo twahuye naco kuva turazunguruka intara 17 kuri 18 zose neza turashika amahoro kandi nta kibazo twagiranye n'abantu na bamwe rero novuga nti byaranezere ko nabonye yuko tutatakaje umwanya kandi duhaye gicapo n'abandi batari mu bijanye n'ivyo twita imigambi vya politike yuko bafise uburenganzira kandi ubwo burenganzira bashobora kubukoresha kugira ngo baterere mu neza y'igihugu hari bamwe mu barundi bari gufitiye icizere kidasanzwe yuko ushobora kuba umukuru w'igihugu uvyakira gute mbega n'igiki cari kiri hafi inyuma yuko ukumva yuko ushobora kuba umukuru w'igihugu kuko benshi bari gufitiye icizere kidasanzwe nk'umukozi w'Imana nibaza ko gihambaye kuba umukuru w'igihugu ni kimwe mugabo kuba umukozi akorera abantu kugira ngo ufashe gutora inyishu z'ibibazo byabo n'ikindi Imana nashoboje mu byo ngenda ndakora mu buzima bwanje sinovuga ngo ndateye imbere cyane gose urugezo rurenze urugero mugabo nukuri ndashima Imana kuba ndimho mu Burundi n'umuryango n'ibiki byose ndabona ko sinovuga uvuga ngo je mu gitondo ngo nabuze ico nkora ngo nabuze ingene shobora kubaho rero igihambaye sinarondera iryo zina ryo kuba umukuru w'igihugu igihambaye ko ari ukuvuga uti ni gute noza n'ivyiyumviro jewe kumbure naho batontora mugabo uwatowe basi avyumve afuma bikoresha mugabo bitora inyishu ikibazo c'abarundi bafise n'abarundi kazi esuko novyuka mu gitondo nitwa president ikibazo nuko novyuka mu gitondo nkasanga ibibazo abarundi bafise vyatore muti rero ikibazo gihagaze kumva ngo ikibazo si shaka rya titre kurondera titre namambona nk'uyu munsi ndafise ibibazo kubera ko hari abantu bigora ingene bampamagara kubera ko ndumungere mu ishengero twarishira hamwe mfise ishirahamwe ryo kwiteza imbere l'entreprise ndafise mu ishengero mu byukuri ndi umuzizi wa shengero no kuvuga umu évêque mu bishop no kuvuga nkuri amashengero y'abazisi mfise umuhamagaro apostolique no kuvuga iyo nibango yiko Imana nkoreramo hari abantu bone ko baragwana kunyita amatitre je sicyo kibazo mfise mpamagara NAHIMANA Dieudonne hama wongere bijanye n'ikigomba kumbwira nimushaka kuvuga ati NAHIMANA Dieudonne umuzizi wa shengero cyangwa mu évêque cyangwa mu bishop wa Oasis sawa NAHIMANA Dieudonne akorera mu ibango ry'intumwa sawa NAHIMANA Dieudonne yitoje ko mukuru ico ushaka mugabo banzu ndabe nka Dieudonne NAHIMANA banzoye ko banza gushaka ivyo bintu byose imbere kuko na Paulo ntiyitwa intumwa Paulo yiswe Paulo yagizwe intumwa niko yavuga rero ni muri ubwo buryo rero bavuga nti igihambaye je singwanira amatitre singwanira ibibanza n'ivyicaro igihambaye no kuvuga ngo nakahe karyo noronka kugukorera abarundi kazi kugira ngo dutore inyishu y'ibibazo
dufatanije twese rero novuga ngo iyo abantu bavuze ngo nk'ubu ukwiyumvira abaye mukuru w'igihugu humva rero ngo washitsaho abantu bariko baravuza amasoneri bakuru ibarabara hurengana byo bari kunezerwa gusa kwikunda mugabo mu gitondo je numva nifuza ko ico ryoherwa no kuvuga ngo yego warosa kariyo kuba muri urwego rucanke ruriya mugabo ikibazo kanaka catore muti wafashije kandi aho nyene ntuvyitire wewe gusa kuko nta muntu ashobora gutorera inyishu ibibazo ari wenyene aho abo muri kumwe bose amushigikirane mwese mushobora gutorera inyishu ibibazo rero mu ruhande rw'iwanje je naho no bandiko ndagushikira wewe ntibamenye yuko na je ndimo mugiye ibibazo bigatorerwa umuti ntibavuga izina ry'iwanje no ryohego wewe basuga pfu mugaruka mbere uti merci Dieudonne wakoze cyakintu wamfashije cyatumye ntora inyishu ibibazo ico nico gihambaye none ko abantu dukunda ko izina ryacu rivugwa rishika kure twubaka amateka ejo bukubakira igistatahano runaka muri ville ati Dieudonne NAHIMANA yarakoze amateka ivyo si byiza nkuko z'Imana ivyo si byiza kuko abantu ntibakwiye kugushimira kubera ko warondeye ko bagushimira abantu bakwiye kugushimira ko ari cyo wamara ubuzima bwabo n'abanigishugura kandi babwira ngo ubutunzi bw'umuntu si ibyo afise suko bamwubakiye amamonima hajya ubonye Rwagasore hajya ubonye Ndadaye hajya bamushize kuri rya monima ntiyavyutse mu gitondo yifuza ko azomukira monima sinibaza mu majambo numva sivyo bariko bararondera bari afise ibibazo bagomba gutorera umuti byari barajishinga rero iyo umaze kwifuza ivyo iherezo ntiribagiza je nakunze abaririmbyi nakunda gutamba kera nkiri mutoyi hari abantu nabonye bari babaye abantu badasanzwe nka Michael Jackson n'abandi avuga uti umunsi isi yose izoba mugabo kubera ko bavyifuje cyane iherezo ntiryari ryiza nibaza ko iyo ugomba gukorera abantu igihambaye suko amazina amenyekana ntibuza ko abantu bazokumenya Imana iravuga ngo izina ryawe nzorigira rurangirana mugabo siwe wurigira rurangirana siwe uza kugerageza kugwana ni nk'ama televiziyo mukora n'ibiki vyose hagiye uraba televiziyo kavuga uti uyu muntu ariko aca ku biti no ku mabuye kugira ngo aronke ama views menshi mugi gihambaye ivyo bariko baravuga biko birafasha abantu ko ari abantu baza kuraba atari ko bashatse kuraba baje kuraba ko ariko aratwenga ivyo uri kuravuga bati uyu muntu yahutse ibinini ngo ariko avuga ibinini wewe wagenda kuraba ama views ugasanga ni miliyoni mugabo izo miliyoni ubahamagara kuri stade ntana batanu boza kuko ntibakwemera n'igihambaye niki rondera vuga gira icumaze gira icukoza abantu bakomeye cyangwa ntibakumenye ngari vyakenerwa izina ryawe rizobera rengiranwa abantu bazoza abantu bazogushigikira abantu bazogukurikira abantu bazokumva ivyo uri kuravuga nk'umukozi w'Imana ni kiye kintu uhimiriza abandi bakozi b'Imana bipfuza kuba abanyepolitike mbega hoho muri abanyepolitike uranyitanze nawe nyine baza ko bitoye ikosa umbaje ico kibazo sinifuza ko abakozi b'Imana baba abanyepolitike abakozi b'Imana ni abakozi b'Imana mugabo bifuze kurongora no gutunganiriza abarundi kazi canka igihugu cyose basanzwe barimo nama nkunda kubaza ikibazo ijambo politike ni kirundi yavuye mu kirundi ko ndarizi mu gifaransa mu congereza kirundi ntayari none bataravuga igifaransa mu Burundi n'icongereza nta bantu igihugu nticagitunganije byitwa ngo iki byitwa politike kandi batazije jambo politike ico rero citwa iryo zina kibatijwe iryo zina no kurabana ivyo kiba kivuye rero gutunganya ubuzima ego niko tugiye kuraba mu nsobanuro y'ijambo mu kigiriki yaho vyavuye bijanye bya politike no kuvuga umuntu aroraniriza ikibano c'est la gestion de la cité alors la gestion de la cité ntigusaba nécessairement yuko utegereza kuba wiswe umunyapolitike birafite insobanuro bifise birafite ico bivuga muri kino gihe mugabo c'est pas ça le plus important nuko uvuga uti ngomba gukorera abantu ndabafashe que batunganirwe neza rero iki ntangaza sumuntu umukozi w'Imana agiye mu byo mwita twise politique ngaje nita ibijyanye n'uburongozi no gutunganiriza abantu
ikintangaza n'umukozi w'Imana atabigiyemo kuko umwami wanje nizera yitwa Yesu Kristo canke Yesu Kristo yavuze ngo muzobiki umunyu w'isi muzoba umuco w'isi ngo nimugende ngo hahiriwe abaharanira amahoro yavuze ngo we nyene ariko baravuga ko azoza avuze ngo umwana atuvukiye ngo ubutware buri ku bitugu vyiwe c'est la gouvernance ijambo ministre ryatanguye he ryatanguriye mu gutwara mu burongozi bw'igihugu canke bisigura umukozi w'Imana kandi iyo tuvuze ministre mu ijambo rimwe uvuga umuserviteur umukozi akorera abantu ibintu byose mubona amategeko agenda yubakira ko ntivyubata ibijanye no gutunganya ubuzima bw'ingene abantu babayeho ivya ugenda ugira ubushakashatsi bwose bubaho ugutunganywa k'ubwami no gushigwaho ngene ibihugu bitunganywa vya kera bishoboka kuvugwa vyavuye ku Mana rero sinumva ingene ushobora kuvuga ngo umukozi w'Imana abantu bariko bararenganya uruhande yawe ntagira ico ukora sinaka kuvuga ingene ushobora kuvuga ngo umukozi w'Imana abantu bariko baricwa n'inzara kuvuga utamenya hanyuma ntugire ico ukora sinaka kuvuga ngo ushobora gukora umukozi w'Imana ukabona ingene ibintu bitariko rero bifuma bikunanira kuko ubushobozi ufise buke mugabo bazakora umukozi hari amacaza bavuga bati rero hari umuntu afisa ibango y'ubwungere responsabilité y'ubwungere yego niko amategeko y'igihugu ntakwemera yuko ukora ibintu bimwe dufate uri umukuru w'igihugu canke ngo usubize kuba kandi mu pastor igwa yicaye mu ishengero gatunganya mugabo n'ahandi hose bagira mise en disponibilité niko urashaka kuvuga ati ndafise abandi ariko arabikora mugani biguza yuko je mu gitondo ibake yose cyo kuvuga ijambo ry'Imana rivuga mugi gihambaye sivyo tuvuga ihambaye nivyo dushobora kuba tuko turakora bigatuma abantu baroranirwa mu buzima bwabo yego none nk'umukozi w'Imana ni kiye kintu Kristo uwo mukore canke wo mumariye biciye mu kumukuru w'igihugu nico niko ndaba uyu munsi nico niko ndakora uyu munsi nta kindi bitandukanye ntaco zohindutse iki gihindutse ni territoire yagutse uko mvyuka mu gitondo isengesho ryanje mu gitondo mvuga nti Imana mpa umuntu umwe gusa nogira ico mariye nogira ico fashije mu nzira nimba uyu munsi mfise abana bangahe bavemwe bagiye ku ishuri nimba uyu munsi ndiko ndigisha ugwaruka rwariko raja mu ngeso mbi bakaziheba nimba uyu munsi nshobora gufasha mu kibano canje muri quartier tugakora ikiraro ahantu twari tubuze ingene tujabuka ibarabara ikiraro cabomotse nimba umunsi nshobora kuba mfise amakoperative ruguru aho nahuja abantu bava mu bwoko bwose niki bakaja hamwe bakarima nkabona bararyohewe bati twimbuye ibitwo turatera imbere nimba mbonye ibyo ndiko ndageza gukora ku munsi ivyo nivyo ndiko ndakora rero udukaraba ibyo ndiko ndakoreye muri uyu mwanya ukampa akaryo ko gushobora kubikora mu rugo rwagutse nisa ariko ndashaka kwibutsa ikintu kimwe jewe sindi ngaha ndiko ndagwanira hanira ku mukuru w'igihugu ndiko ngwana ikintu cyose mvuga ni akahe karyo noronka ko gukorera umuntu 2 3 4 18 miliyoni kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza naho ntoronka iyo titre ku mukuru w'igihugu siyo cyo gihambaye hari abantu benshi bakora ibintu byinshi batarinze kwitwa umukuru w'igihugu iyo ni imwe mu nzira ishobora gufasha kugira ngo ukore ibintu byinshi ariko si cyo kintu gihambaye ni ugukorera abandi ushobora kubikora kubera ko uri directeur w'ishuri kubera ko uri umusekretari wa directeur w'ishuri kubera ko uri umuhanuzi wa buramatari kubera ufise ikintu bitandukanye urashobora kuba ubikora bitarinze n'izina rya buri tazwe hajya ndabwiza ukuri abantu bakora ibintu binini bigatuma inyishu ziboneka saya matite tuba dusanzwe dufise jewe murabona ivyo ndiko ndavuga ngo murashaka kuvanga mukanshimira ngo nakoze ibintu byinshi uyu mwanya no rumanya kuba muri ivyo byose gute hari abantu bariko bariyokipa ivyo bibazo by'abana mwibarabara hariho bariko bararondera amashuri hariho abakozi b'Imana bigo barigisha mu ishengero nta hari ndi mu ngendo hari abandi bantu bakora ivyo bintu ego niko uyu munsi je ndashaka kuvyitirigo nkasubira kuza kubashimira mugabo nibo bantu bakomeye rero jewe naho nogira ahantu ushobora gukora ikintu kimwe gitora inyishu z'ibibazo by'abantu ntarinze kugira iyo titre ikomeye donezera bikaguha ku karyo nacyo kiramba ariko rero sivyo biza imbere kandi si umuntu ahanira ubwa mbere gusoma ibintu ego wahejeje ukwitoza mu kuba umukuru w'igihugu uja kwitoza kuba umushinga amateka yigenga ariko kandi mu matora y'abakuru b'imitumba naho nyene tubona izina ryawe ni giki kiguhamagarira kuguma witoza mu gihe abandi babiha bagacika intege namaze kwishura nkoreye umuntu umwe uzabwiye bukamera neza gusumba akavyo nshoboye gukora ego niko nzoshobora gukorera abantu batanu
canke miliyoni 12 rero umbaye ibirometero ibihumbi 27 ibirometero kwadrato 27000 km kare canke ukampa intara igice ca gatanu kwadrato 27 canke ukampa zone ikihambaye mu gitondo nuko abo bantu ushoboye gushikenda bakorera neza nkuko naza gukorera imiliyoni 12 rero igihambaye si titre sinzego zihambaye nimba ikibazo nari gushobora gutorera umuti mu ntara zitanu ndagitorera umuti mu ntara imwe cyangwa ndagitorera umuti muri quartier igihambaye nuko ari umuntu ubuzima bw'abantu bwabaye neza gusumba ego rero il faut pas ko za muri iyo sense gusa ngo hari abantu baje kundaba ngo yo ngura muri telesoni ngo bireke ngo gizike okay sinashoboye gutorwa mu kibazo cy'umukuru w'igihugu umugabo nagize ico nterereye muri ico gihe cyo y'amatora sinashoboye gutorwa mushinga amateka ariko ijambo navuze nivyo nashoboye kwigisha n'abashoboye ko ntiyabuze ico byafashije abantu banyumvise ubu naragira ibakwe naratowe ku mutumba ndi muri batanu bo ku mutumba ubu honzo kwicara mu nama dutunganye quartier turabe ibintu byari byononeye aho tubaye s'abantu bake n'abantu basumba kumbere naho ndongoye ngaha mwishengera none kushobora kubakorera umva ari ibintu byo kuvuga ngo nibyo kwicuza mugabe niyo abana nondera amatitre nari kuguma kuri ivyo ariko uyu mwanya aho karyo nimba byaranse byo byashobotse nzogira ico mari abo bantu hanyuma n'abandi bakurikira ngico nterereye rero igihambaye jewe si matitsi ngene abantu babibone gihambaye n'abantu bangahe nagize ico mari mbari babiri mbari batatu mbari batanu bari miliyoni mbari miliyoni jana nuko ngenda mu bindi bihugu nkigisha nkabona biko birafasha ubuzima bw'abantu benshi kora ikibazo abantu benshi akunda kumbaza ngo none ngo anya amafaranga yose yakurahe hari abantu ngeze kumva ngo urumva ngo ujya ngusanga ngo akorera ngo abanyamahanga ngo amuha amafaranga ngo agira iki tabaze ni umuntu yegeze kuyimbaza ndavuga nti umuntu wisoneye ukuze gutyo ushaka kwimvira ntuze kukimbaza ukakivuga nka confirmation uramaze kuzura abaho ndimi ngene hangana ivyo nimbura urazi amashira hamwe fise kugiza umwimu fise ngana urazi uburyo mpembwa kubwo kwigisha iby'uburongozi je nshobora gufata iyo ngiye mfata indege nkaja mu gihugu kanaka bakampugwaruka nigisha canke n'abantu bakomeye ndinjiza uburyo ndariha ikori ibintu byose birafise urutonde bifise bicamwo rero ubonye mvuse mu gitondo nkavuga nti mu 2020 ni uburyo rashitse ku ruhande bwo kubaka inzu hari inzu nagomba kubwira kubera ibyo nagenda akora mu myaka 3 ine iheze turavyumvikana madame kaje rumva ico ngomba gukora ariko ngomba kugenda kwitoza ibi twe turabihagaritse parcelle hari kumbura undi munsi bizokunda ndabikora rero hari abantu bagira ibibazo bakiyumvira ibintu bitandukanye no ni gukunda igihugu kunda abantu kwimvira gukora Imana ibi bituma umuntu ashobora gushaka rero igihambaye suko umuntu yatoye ku mutumba kandi ndasubiye gushimira abantu bari ku mutumba Imana ibahezagire cyane kandi azi ko umutumba wacu uzomera neza cyane kubera interano tuzotanga yes twitege yuko mu matora y'2027 ushobora kandi gusura kwitoza abantu ndishaka nabigusubiriyemo kwitoza ntibitoza kuko ari ibyifuzo vyawe waruzi yuko kugira ngo ushobore kwitoza nibwirizwa shingiro rigusaba abantu batari munsi y'amajana 2 bavuye mu ntara zose makomine yose bagusaba bagusinyira ko bagusabye nguze kwitoza nama nkoresheje mu gifaransa kuja kwitoza ce n'est pas une ambition personnelle nabigusiguri ikiri important kuri uyu mwanya nico ndiko ndamarira abantu rero niba abantu amajana 2 barenga mu mwaka wa 2020 baravutse mu gitondo bakasaba ati duserukira ugende witoze nkahaguruka nkagenda sinzi bizoba muri 2027 c'est pas une ambition personnelle nine bakumbure naronsa akaryo gushobora gukora ibifaditse bishobora gutora inyishu y'ibibazo ibyo birahambaye gusumba rero uyu mwanya ntoza kuvuka mu gitondo mbaze ngo uzokwitoza 2027 nuko nifise ibindi bikorwa byinshi uyu munsi ndiko ndiyumvira ingorane z'abana ariko ndaruka ku mashuri ifise abana amajana n'amajana kuruka ku ishure uyu munsi ndiko ndiyumvira 2027 katubanze dukora ibi vy'uyu munsi tubitorera umuti hanyuma 2026 muri December uzombaza ico kibazo mugandazi nyinshi nzokwishura izogaruka hahandi niba hari ababinsavye aho nibo nzokubwira ntubaze muganeba atabisavye je mbana ubuzima bwanje bwa misi yose rero gihambaye si kwirukanka kurondera amatitre gihambaye byuka mu gitondo
Ego. kora ico waremeye gukora turunyishuza ibibazo abantu bafise hanyuma abantu bazogushimira kuri ivyo. Ego. Mukozi w'Imana katashimiye cyane ku kanya mwashoboye kuduhereza. Murakoze cyane namwe Ego. kano kaje. Yes, hari abarundi benshi bakwa dukurikirana abanyarwanda abumva ururimi rw'ikirundi bakwa dukurikirana onye banezerewe cyane gose aho kuba umwanya mutonya hari byinshi wari kuganiriza abakunzi bacu ariko nizere yuko n'ikindi gizo sura kano twakire gushoboye kubaganiriza Ni mama karyo ko tuganira nzofata umwanya ariko kandi je nkunda kwigisha ni mwana ntura kuri televiziyo yanyu kwigisha nzokwigisha gusumba kuvuga ivyo wanje. Yego. Tuzatangurira mushoboka kandi gusura kwigisha. Yes, merci beaucoup wowe usadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Yes, ni Dieudonne NAHIMANA bivana no kumufata ashobora gukora muri idea wawe, ashobora gukora umukozi w'Imana, ashobora gukora mu bindi bigi bitandukanye ku buzima bwawe. Ndabashimiye cyane gose usadukurikiranye. Asante sana.